hanyuma uno munsi cyari ikintu kimbabaza hari ikintu kimbabaza kweli uti ni giki jewe igihe niga kubaka guhera mu 2003 nyine muto wa 10 naraba mu vacances naraba mu ishure hajya tugiye mu vacances kaja kubaka narize ke ico gihe urumva umuntu umunyeshure ayiga muri interna kuja gukora ikiyede canke ikimaso umva wamengana ibintu bisuzuguritse wacumengura umuntu yahomvye uvuga nko kubavyeyi batifasha wacumengura umwendija kubera uri gukora akazi abantu bumva umenga karaciriritse karasuzuguritse mugabo nari natawe kuva nkiri mutoko nkukije ibitabo nasoma ko umuntu adakunda akazi adashobora kugira iteka nico gituma n'igihe nari ndiko ndaheza amashuri ngeze mu 10 na kangahe nasohoka mu ishure hajya mu 9 nava kwishantiye hari n'igihe nigeze kuva mu kazi Bujumbura shikira ku ishure ntaciye muhira buye mu kazi kugira nirondere ibirato niko ndakura hajye utanguye no kuresha inkumbu zibaza bonjour ukavuga ati none iski iga nkiye gutanga kumenyera kwibako ukabona uti none je sinokora mangazini nta mangazini muhira bafise sinokora kulima kandi ndafise umwuga utanga amahera kurusha kulima ukubaka nakoze reka fati niva n'umuko nze gukorera Bujumbura nukuvuga jewe imyaka yose ndiko ndiga kubaka amashure amavakanse n'amara hehe ku mashanti mu buzi bucafuza cyane abandi bantu benshi bamwe twangana kwakora bimwe wasanga baca badakwiruhukira muhira mu bavyeyi babo babayeho neza je nkadosubira kwishure n'inkovu z'inyundo niki nawe akaza ni freshere zo muri vacances zo kwiga ryamye arambutsa ba oncle asubira muraza kumviza hano ngomba kuja ndiko nja ku kintu c'abantu binenaguza akazi je mugabo urumva sinasubira kugora abavyeyi banje ku makaye ku mahera y'ishure ku birato vyiza canke navuze nti uri mu mwaka wa nyuma haje urabaza inkumi muhuye ati bonjour canke kavuga ati rya nkumi no y'ikitumbura kugira tuze tuvugane ikemera turi kumwe sinasubiye kuza ndabura niko dufaranga tuduposhe canke batugoza abavyeyi kubera iki nakuye amaboko mu muzu akiri kare kandi namenye yuko akazi gihambaye atari kugenda wifashe neza ari ico ukuramo rero uno munsi jewe ndumukoresha naravuye kugukora n'umwiko niki nkoresha abantu benshi cyane amajana menshi bakoresha ivyo bikoresho bakoresha inyundo bakoresha inabiri mu byambere byamfashije nuko banda bakoresha ibintu jewe nzi gukora ajya mashini yose abaza agira ikindazi kuyakoresha nabikoresha ku ishure no mu kazi nkabikoresha rero je ndabona abantu binenaguza akazi umuntu akambwira ati BMBC ni mu makaze yego umuntu akambwira ati jewe sindagakora kubera nk'akaro mwampemvye make sindagakora mwampemvye make cyangwa nafisa kandi kazi cyangwa umuntu akambwira ati murakoze kuma akazi mugabo jewe ndi umu engineer naba ntabizi cyangwa ntabizi diplome yanje iranyemera kungira umuntu wo mu biro canke kuri shante canke ku cicaro gikuru nta kazi jewe nkeneye ko kiga ndagwana nibibaho buryo umu engineer wo muri Amerika mu byo gukora indege gukora ibigwanisho burya abikorera muri ordinateur burya nterekana ko umu engineer mu kuza guteranya akaderekana ko abishoboye mu gukora amapla yavyo neza akabipanga neza no mu kuja kuraba kuri tele byagenze neza mugabo mwe mushaka kuba aba engineer ngo mutwereke impapuro ngo ndi iki sinokora ko mu micafu umuntu akaza mu kwa mbere tukamubwira tuti newe kudakoresha intoki twege ngaho rero nta bantu b'ama costume twe twakira hasi mu nama shikiranganje ngaha hasi kwa muganga uzo dogiteri uza ku umudogiteri we ko abaga umuntu ko mvura gikomere mwege muri aba engineer muri aba technicien murengera ibintu gute wize letre wize droit ico tumudatera isima n'igiki ufise ingufu kandi harimwe amahera arutanayo abaguma makoti bamwe turi kumwe muri nenaguza akazi mugakwegera imiryango yanyu nabanda bivuga turi kumwe kubera ko usomye kubera ko uva muri 2021 22 23 25 26 27 uri mu gashomeri uri kuranda akazi ngo kadruwa ngo wize ugomba kuba ngo naka kandi hari ubuzi mama nawe utobukunda bugutuma ugira iteka gikiyede bikimaso ushaka kwiga umwaka umwe gaca wirondera akazi uho leta yarazanye n'ishure ikaruzi ngumaramo simwa bahagwigisha umwuga mushasha wotuma uronka akazi utarose kubera kaminuza wize itagwije akazi
mugabo kagoma ngaho nkira akazi ngo muri engineer mu biki utafise amafaranga. Rero ndiko ndabona abantu benshi bazanga twaye akazi kakanka ngo barize amashure arengeye gukoresha amaboko. Tuko tubona abantu bazanga banga gukora akazi gacafuza akubwira ati nukuri jewe ndabirengeye. Ariko jewe n'igihe narashinze no entreprise mu ntango muri 2010 na kangahe jewe yaranka kwintunga nkafata umiko nkaza gukora ku mashanti y'abandi bantu kubera ntarose ibiraka bikwiye cyangwa abantu bataramenyera nkaza gukora nitwa entrepreneur hamwe ntanabivuga ko ndiwe ko nafise entreprise mu nzu muhira mu mpapuro none ibipapuro byotunga umuntu none. Rero hari ukuntu muri ko murirengagiza muri ko murasamara ku buzima ukabona umuntu yagiye gukora kakazi kubuyede cyangwa kubuchef de chantier cyangwa sereva muri restaurant cyangwa akoropa muri restaurant cyangwa muri hotel cyangwa hanagura ibiyo akora imyaka 3 akabaraguza inka cyangwa impene cyangwa ingurube akora imyaka 5 mariage akaba imyaka 10 imodoka ya mbere akora akazi ko gusereva muri hotel muri restaurant afise yabonye byanse ivyo yize nta kazi karimo acigira kwitongo ararimye imirima myinshi aroroye aroroye ugiye wumva umurimyi agivyo yirimiye yarakoteje amatongo yaraguza yandi nawe ibereye ngurindiriye baze hanyuma jewe umva nawo kuba uri docteur canke lisansiye mu biki ivyo gukoresha karamu hari gihe utobindusha. Naramaze kubona ikuntu umuntu amashuri yose yo kwiga igihe amaze imyaka myinshi muhira adakora ubwenge busubira inyuma. Ariko naho buri docteur muri shimi ukaja gukora ukaza kumuri imyaka ijambere canke umworozi kujya kuntu utegura ama proforma kugurisha ibyo wimbuye biratuma yikumiza muri mode yo gukora akazi ka administration. Rero naho umuntu agusanga muri diza akakosa abati dufashe muri ibi asanga umutwe wawe uri active uciye ubwenge ahandi ho bajya abantu babazi imyaka myinshi badakora bataraba professeur batigisha batarabaganga batarabahinga muri ibi batakora ibintu byabo baba mu mazu kwa ba oncle na basera banyina bagendera miduga batagutse baginje batasumye ubwenge buragenda bugasubira hasi hamwe umuntu usanga nkiyaje ngaha mu kazi twinda kumwigisha A0 nahari ibuto yiki ni rero kudakora witwaje amashuri canke umuryango uvamo kudakora akazi gaciriritse ni bibi cyane. Hari video nigeze kuvuga muze kwira muri commentaire mvuga yuko iyo uvuze ko isawa datonda ku kazi naho kwiga amashuri kenshi nawe uzokena kuko abayagushize nk'amaraso yo kwiyumvira ko umuntu ashobora kuba hadakora ni mukura amaboko mu mpuzu. Hanyuma abantu badakora cyane babanebwe canke batinya bibaza ko abantu babonye imirimo icafu bo batwenga abo bantu usanga keshi bafise isaku nyinshi baba bazi ababanyi babo bose imiduga bafise baba bazi ababanyi babo bose baba bazi amazu bariko barubaka baba bazi amatongo baguze amaparcelle bariko baragura baba bazi ibibazo byose umuntu mu gihugu ibibazo bihari uwo byagira. Usanga umuntu arazi gituma tudafise ibi mu gihugu tudafise amabarabara arakwereka mu by'ubuhinga yize igituma dufise ingorane muri ibi nibi nta barabara ihari nta aeroport nziza ihari nta gitoro gihari nta makatiye meza hari nta mazu. Ukiyumvira uti none we byanse wowe ko nawe utarinda byase no gukora ikiyede bigure isentire canke ugira iki canke ukora ibi nibi ugaya akazi we buryo wo gushira hajya ahantu mu ma responsabilité burya wewe utora inyinshi ibyo bibazo n'ibyo we personnel byarase kwitora wo gushira muri entreprise ijya banke uvuga ko ifise ibibazo ijya BNB uvuga ko ifise ibibazo wewe ko no kurondera kuntu rugura Android byanse kuja ukazi ngukore byanse burya wewe washitse ukora ibitangaza ko responsibility barekera kuntu muritaho ubuzima bwiwe donc muze muraraba rero nk'abantu badafise akazi mugabanye kuza muri yumvira
kuko navuze ko benshi batagafise barindiriye kuzoronka ko umva babereye. Mugabanye kuza muratoza imitwe nkayene twebwe tege twasiga ama entreprise mya tukaza kora ibiyede ukuntu twokora. Utaraburogwa avuga ngo yobunya uburozi ngo utaraburogwa avuga ngo yobunya. Ubwo bwenge wumva ngo urazi ayo mashuri uvuga ngo warize yashire muri pratique byinshi uzosanga ubuzima naho ari yindi shure. Nico gituma mu bigo biteye imbere bagira system ituma umuntu atangura gukora akazi akiri no muri segondere ko bazi ko kumara amashuri utazi ukona akazi gakorwa winanaguza akazi bikwegera igihugu bikwegera imiryango bikwegera ibintu byose. Rero duhamagara abayede maso abantu bakoropa mu mazu y'abakiriya bacu abantu bayaspoma bayagira isuku ntureye kuza ngo ufise university ntaco bikwicira igihame no kuronka amafaranga buronke na CV nziza hanyuma yo korana n'abantu ubwo nibwo buzima buri responsable mugire ibihe vyiza. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mari imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.